baraproduza ruguru kubera ko mu ma défi bafise hariho défi ya transport avec ibibazo vya carburant, hariho amadefi yo kumenyekanisha amaproduit yabo, bashoboye kuronka un espace commun bashobora gupartager bakagurisha, nibaza ko vyofasha cane gose. Aho nagomba gushingira intahe yuko burya Imana ifise uvyikora. Murabona uno mwaka avec la venue ya President Trump, murabona ko yaciye USAID ayikuyeho n'ibindi bihugu vyinshi byarahagaritse ibintu vya financement. Rero twebwe mu mamedia duca tugwa muri ico kintu yuko ata financement turiko turabona. No kuvuga nimba ndikumva experience yanje, nimba muri jimbere tuvuga turashobora kubandanya dukora uno mwaka no mwaka uza, ni kubera bya bintu vy'inkwavu. Na mwebwe mwese banyicubero muri ngaha, ndabakenguriye cyane kuri rino jambo mumpaye. Jewe nagomba kuvuga ku bintu bibiri. Icambere ni experience nk'uri mu byo kumenyesha amakuru. Ibyo kumenyesha amakuru nabitanguye mu 2008, hanyuma tuja gushinga ishyirahamwe rimenyesha amakuru mu 2016 ngabo twemerewe n'ubushikiranganje mu 2017. Hanyuma mu byo twagiye turakora ko twarakoze cyane ku bintu bijanye na entrepreneuriat, twarakoranye n'ama entreprise menshi cyane mu mugambi bise nuku. Twagiye kugira promotion y'aba entrepreneurs mu gihugu, kuko twavuga tuti ama entreprise mu gisagara araronka des facilités d'exposition médiatique. Ati ni vyiza rero ko tuduga ruguru kugira ngo dushobore gushikira aba jeunes bari muri entrepreneuriat, hama tubamenyekanishe. Ico caradufashije cyane nko mumenyesha makuru muri jimbere. Mugabo rero mu 2020 muri 2020 twaragize experience. Murazi yuko en général les médias mu Burundi zibayeho kubera ama financement. Muri 2020 kubera amatora n'ivyari vyabaye muri 2015, ama financement twaramaze amezi 9 ata financement dufise muri jimbere. Tumaze amezi 9 ata financement dufise, niho rero hatangura kwiyumvira mbega twobaho gute comme entreprise médiatique tutazerinze ama financement. Hanyuma rero muri 2022 mutanguye kuvuga ibintu vy'inkwavu, turavuga tuti tugira twirance mu bintu vy'inkwavu. Twarabigiyemwo, turabikoramwo, nivyo mwaradufashije kuronka credit muri BNDE. Ico gihe uwadusinyiye credit ubu atwara BRB. Ndibuka tuko turamugora, tuko turamusirisa, tuko turasirisa abantu muri paege badufashe kuronka iyo ntuze. Wanashaka credit nini, ko twagomvye gukora ama projet menshi carimwe, ama projet yahomvye. Projet yonyene yabandanyije ikora ni projet y'inkwavu. Hanyuma rero aho nagomba gushingira intahe yuko burya Imana ifise uvyikora. Murabona uno mwaka avec la venue ya President Trump, murabona ko yaciye USAID ayikuyeho n'ibindi bihugu vyinshi byarahagaritse ibintu vya financement. Rero twebwe mu mamedia duca tugwa muri ico kintu yuko ata financement turiko turabona. No kuvuga nimba ndikumva experience yanje, nimba muri jimbere tuvuga turashobora kubandanya dukora uno mwaka no mwaka uza, ni kubera bya bintu vy'inkwavu. Twatangura wanashaka abantu benshi bavuga bati ivyo bintu murimwo bizovamwo iki, bizogira iki. Urumva rero ni experience nziza cyane, na cyane yuko twavuga tuti mbega nka media kubera iki twama turiko turigisha ngo abajene baje muri entrepreneur, twebwe nyine tutayikora. Ubu turayikora, turabona ama enjeux n'ama défi ahari, nibaza ko ari ikintu ciza.
ikindi kintu ca kabiri nagomba kuvuga, nagomba gushimira cyane Paej ku mugambi yagize wo gutanguza un centre yo gushora gushiramo commercialisation des produits. Abajeune benshi baraproduza ruguru mugabo bakabura aho bagurisha, baraproduza ruguru kubera ko mu ma défi bafise hariho défi ya transport avec ibibazo vya carburant, hariho amadefi yo kumenyekanisha amaproduit yabo, bashoboye kuronka un espace commun bashobora gupartager bakagurisha, nibaza ko vyofasha cane gose. Hanyuma ica gatatu nagomba gushikiriza, nagomba gusaba yuko coordination ya Paej muyongera manda, murakoze.